ni filme yitwa Mateso. Ni filme kabisa umugore wanje yamfata nabi, nigisha ku bagore baja ku bafumu kugira ngo bibashe kwiganzira urugo rwabo. Ni filme yakunzwe n'abantu n'impamvu nkina urukundo neza ebana. Mfise urukundo rwishi niyo mpamvu. Byagiye muranibaza ati uru rukundo Remy nugo yonse nugo yize. Oya usanga ndarufise no mu buzima busanzwe. Ariko rero ingorane ngira nuko atawunkunda ariko mfise gwishi ntawo nkunda pe atari banga urafise umusheri ntawo ufise ko ivyo bintu ntavyo bigazo nyishura waciye pembe nuri urasigurira ariko icyo nakubajije ntigeze ukinyishura. Ibyo iyo ugiye muri dushe canke iyo uri kuriraba mu kiyo ni cyahe kintu wigayako ni cyahe kintu wishimako? Icambere nambere ico nishima ko ndishima ko nandi umukobwa. Oya navuze kuba umukobwa aho utegeza kubyishimira kuba umukobwa utegeza kubyishimira ariko navuze ngo iyo wiravye mu maso mu kiyo kuko ikiyo kirakwerekana iyo wiravye ro mu kiyo ikiyo kirakwerekana uriraba urumva iyo wiravye mu kiyo ni cyahe kintu wigayako ni cyahe kintu wishima ko uvuga ati vraiment wow cyangwa aka kantu nyene karambere ni cyahe kintu wigayako ni cyahe kintu wishimako? Okay, ikintu novuga no kwishima ko mwese naco mubona nico kituma resi no kurada kivuga so wabona kiranyegeje ukibona gute kandi kinyegeje? Okay, genda hama ikintu naco nigayako keshi tko ndagenda mu barabara barakunda kumbwira ngo nambaye isheneti mwizosi donc ubu budiri bw'ubuhiro nico kintu ndaciga yako umva imiro yagiye mwizosi uko duhiro nico kintu wiga yako bakunzi bacu ngo yiga yako uko afise ngo imihiro mwizosi. Hi guys, muraho muguwe neza nizere yuko muri hose mumeze neza. Kuri miko za PNTV ni ALIDA baramuyaga nkuko mubibona uno musi rero tukaba turi kumwe n'umutumire adasanzwe murana nubwo aguma ari bize sinzi zarimwo nkuko mumubona yoshora kwidondora gukora kumukurikira kugira mushore kumenya uwo muri kumwe. ITV yanyu yitwa gute nyokuru? PITV akundi ba PITV turabarabukije cyane. Ni Remy Nice ni wa muhungu wanyu mukunda. Mfiye kuvuga ngo barankunda mugabo petete ndakeka ko bankunda kubera ko nanjirega ndabakunda. Yego hama ndabaramukije cyane aho muri hose aho muri ko murabonera iki kiganiro ndababwira ko ndabakunda cyane. Yego mwiriwe neza mwaramutse neza. Yego nibaza ko kuramutsa birakwiye merci beaucoup. Remy Nice abariko baradukurikirana barashobora kuvuga ati Remy Nice akora iki, Remy Nice ajojiki, Remy Nice iryo zina risigura iki? Remy Nice n'umukinyi w'amafilme, Remy Nice n'umukinyi w'amareresi ngaha mu gihugu c'u Burundi kumbure no mu gihugu c'u Rwanda. Okay, merci beaucoup guys, mwavyumvise Remy Nice n'umukinyi w'amafilme kenshi musanzwe mumuzi muri filme ndundi. Je hari kibazo ndakubajije Remy Nice iryo zina risigura iki? Umuvyeyi wawe niwe yakwise Remy Nice? Remy Nice n'akazina nahawe n'abafana kubera ko bivanye n'akazi kanje harabona ko ibintu bimeze neza. Usanga bakantaye ko nyene Nice, Remy Nice urazi Nice ni ikintu ciza nyene muri nyene gihe nkora ibyiza niyo mpamvu bampaye ako kana nagahawe n'abafana. Okay, Remy Nice yagahawe n'abafana. Je ndiko ndimvira Remy Nice nahora nimvira Remy umva n'umuntu mwiza nkatonda kuraba Remy n'umuntu mwiza. None ndakubaza ikintu kimwe kukanguka mbega ndakubaza ikintu kimwe ubona kweri ukurandaba basi ndaba basi bakunzi bacu ego nta wishima aha kweri ndi mubi kweri vraiment atanzigo mubishizemo basi andika muri commentaire basi atari inzigo uyu mukobwa yabamfitiye ndi mubi gose ego sindi mwiza ngo bange mugabo mubiraba vraiment. Sawa Remy, okay, igizina ryo muntu uri mwiza naje nabivuze yuko turi kumwe n'umusore mwiza ntaramenya yuko ari nice gatariko gusa nyene nibantahure kundi ko nishima ariko nyene kimba mbona kari sawa kubera ko ikintu ca mbere mu buzima
udutangura kwikunda wewe nyene kuko ngo nutikunda nta uzogukunda rero nta nzigo birimo sinishimye namwe noneho murabibona ni sawa namwe muri beza. Murakoze cyane. Remy Nice yatubwiye yuko ari umukinyi w'amafilme. Remy, jangize iminsi ndankurikirana filme zawe ntubone narinze ndagutuma ko ngaha kuri televiziyo yacu ndikura naringize iminsi nguma ndagukurikirana ndakuraba kenshi ndakunda kubona filme zawe uri mu diaspora ariko ubu hariho filme bita Magogwa ntabwo ari Magogwa bayita Mateso. Mateso uri umuntu nyene wo Magogwa umugore agufata nabi kandi twari tumenyereye uri mu boss uri mu diaspora aho nyene kuvuga mu bwako uri umukinyi wa filme ugomba kumenya kwactinga ibintu byose nukuvuga jewe bivanye ningene maze kubimenyera ndashaka gukina ndu mu boss ndashaka gukina ndu mu diaspora kandi byose nkabyitwaramo neza. Ikintu cya mbere nkunda gukora iyo mpaye scene yo mu diaspora ndaguha nyine bige bya diaspora nyine kujya nyine nkitwara nko mu diaspora. Iyo mpaye scene ndi mu papa asanzwe ndaguha ya scene nyine ndi mu papa wo ngaho. Iyo mpaye scene ndi wa mutipe nyene cumubona ndaguha scene ya wa mutipe. Rero ubu filme ndiko ndakina ni filme yitwa Mateso. Ni filme kabisa umugore wanje yafata nabi nigisha ku bagore baja ku bafumu kugira ngo bibashe kwiganzira urugo rwabo. Ni filme yakunzwe n'abantu benshi bakunzi banje muje kuri REMY NICE official murabe iyo filme iraryoshe cyane. Ni filme zo kwigisha byinshi nimba uri umudamu wubatse ni filme ishobora kukwigisha ku bijanye n'ingene wo kubaka urugo rwawe nturusambuze amaboko yawe. Ni kuvuga iriya filme rero nayiko ndayikina kandi abantu benshi biko barayakira neza aho utomenya kari jewe nk'urankina no mu diaspora aho mfatwa nabi cyane kabisa ku rundi rwego. Abantu benshi bagandikira bakambwira ati nta mugore yofata umugabo wiwe gucyonye ntibikunda ariko nyine ngaho hanze ibyo bintu birabaho cyane. Ibyo bintu biriho gasaho usanga abagore biganza mu mago bakibagira kagaciro k'umugabo wabo ariko nyine ntibibagire ko mperuka gukina filme nziza cyane yitwa Umukozi wo mu nzu. Remy tukiri ngaho rero filme Umukozi wo mu nzu yarankuyeho cyane ukungene wemeye hari ahantu mwagejeje ahantu wata umugore ugenda kwinjirira donc wahungishije umukozi wawe mu rundi rugo ariko umugore wiwe yaramusanzeho. Mbo nikuvuga iriya filme Umukozi wo mu nzu naho nyene ariko ndigisha kungene abagore umugore umuzana mu rugo hama akijagera cyane niyibuke agaciro k'umugabo maze vyibure akafata nabo umugabo yibaza ngo naho yoja. Nikuvuga uriya Umukozi wo mu nzu nari sohotsa nafunza agafungo nabi hama nabibona nyine navuga ati boss wabikoze nabi rero maze kunyitwara reka navuga ati none nje kurondera abandi hanze reka mfatira hanyene. Umukozi wo mu nzu namusirimuye ndamuhindura nawe agira ubwiza budasanzwe ku buryo n'umugore wanje avuga ati sa rero hajyanye namuhungishije ndamuhungije kugira ngo kiya kigore kitazomufata nabi kubera ko urazi ubutambana na mukeba ngo nakunda gukubita urugore. Okay, Remy ko baradukurikirana ku bakunzi ba PITV barashobora kuvuga ati Remy n'umuntu mubi donc yatwaye umukozi wiwe umugore we aramuta bo umva ntibazi ivyari vyabaye. Ushobora kuvuga ati umugore wanje yarameze uko nico gituma namusumbije umukozi wanje. Mbone kuvuga urumva beshi barayibonye guhera mu ntango iriya filime umugore wanje yafata nabi kujya kuntu nyene ego sinayimnaniwe no kumwirukana ariko ni inyigisho natanze ubundi nyene ntabwo ari byo ariko ni inyigisho natanze keshi ko aha mu kibano usanga ingo nyinshi zibayeho mu bwo buryo akaba ari impamvu nahisemo gukina ijya filime nigisha mu bijanye n'ibintu byinshi beshi barabizi. Okay, murakoze cyane uradusiguriye ukungene umugore ari we yagufata nabi nico gituma waciye uhitamwo gukundana n'umukozi. Yego. Ariko Remy dukiri ngaho nyene ndagize igenda kubona muri filime hariya donc mu matima atandukanye none bijya bintu bigenda gute ko nzi bisaba umwanya canke nta timu yiwawe woba ufise ati aha je mushaka kundondera mu ntora ngaha.
Mbo nukuvuga ukuntu bimeze maze kuba umukinyi yabigize umwuga. Nukuvuga rero nimba umbonye ngaha ukamunana hariye nukuvuga bari abantu babampamagaye bababonye ko hari ikintu no bashoboye kugira ngo inze gukora muri filime yiwe. Nka kuriya anye ukenera ikintu ciza kugira ngo kije muri filime yawe ukagihamaga cyangwa ikintu ciza ukakizana. Nka kuriya ko abaririmbyi bava ngaha bakaduga ruguru hariya anye umuntu haza kugira ngo kurondera iriya location. Rero nanje nimba ubona babampamagaye nukuvuga bahisemo kunkoresha kubera ko babona ko ibyo bintu byabo no bijamwe bikagenda neza kubera yuko muri make babona ko ndabishoboye na mu mafilime menshi ariko nkaba mfise na TV yanje nkora ko amafilime yanje meza cyane akaba naho hariko haraca amateso akaba ari filime akaba ari YouTube channel yanje ni REMY NICE official. Murakoze cyane aratubwiye yuko igituma mutuma ko ni kubera baba bakunda ibikorwa akora nabo bakamutuma kugira babisangize mu itimu yiwabo. Ariko Remy je ndakunda kubona abantu bavuga ati nanje ndashaka kwinjira muri filme ndakunda gukina ariko bikarangira mutabatumyeko. None bigenda gute kugira mushore gutora umuntu ati karibu muri timu yiwacu ushore gukina iwacu? Mbo ikintu cyambere bose ntiboherera muri filme. Usanze ari impano yawo urashora kumuhamagara. None wewe wavukanye iyo mpano ntiwabimenyeye hariya? Mbona bimenyeye hariya ariko hariho umuntu usanga abona ati jewe wajya abantu nabo bakina neza akabona kumenga ni byiza cyane akaza rero avuga ngo no bishobora ariko usanga biragoye. Rero urumva hariho n'undi muntu uvuga ati ibintu prima birimo neza. Ego murakoze cyane nkuko bivuze ati twese nitwarira mu mafilme kanshi ndakunda kubona abaririnzi abakinnyi batandukanye bakunda kuvuga ati jewe ndafise umuntu nexpire woba nawe ufise umuntu expire yobarinde atari banga woshobora kumutubwira dukamumenya sha no ndakubeshye nta muntu numwe anyesupira kubwira ati jewe nta muntu numwe agomba kunyesupira kubera ko ni jewe nyine ngomba kuba bigomba kuba jewe nyene urumva kubera ko uvuze ngo nakaranyesupira uri kuragira copy biregoshe cyane iyo wakoze iyo wabaye wewe nyene ugakora ikintu n'abantu bose bakavuga ati iriya ni creation yiwe ni acting yiwe narabiye ku bandi n'abantu barabona ati ujya muntu n'umuhizi canke n'umuhinga w'iki kintu sibyo ahubwo bavuga ati mbega wewe ni cyayi kintu muri ni cyayi kintu muri filme ukunda gukina canke ukina unezerewe nkuko wumva ati wishimye cyane ketse ko n'amasene yose ico ukunda no kivuga burya je n'abantu bakunda gukina nkawe ikintu urimi ukina wishimye ndibaza ko ari urukundo. Bo ya ni ibintu byose urukundo gusa oya impamvu nkina urukundo neza ebana mfise urukundo gwishi niyo mpamvu jagiye muranibaza ati uru rukundo Remy nugo yonse nugo yize oya usanga ndarufise no mu buzima busanzwe ariko rero ingorane ngira nuko atawunkunda ariko mfise gwishi ntawo nkunda pe naguko erega Remy bantu bamwe gusanga biragoye kwizera kwanza mbere ndakubaza okay tukingaho nyene bigenda ukunda ukina by'urukundo donc ugira abakobwa ukuranya abakobwa ugira iki hajya nka shori wawe ariko arabibona ati je ujya n'umugabo wanje n'umusheri wanje avyifatamwa gute canke bamwe bwe ntimukunda nta musheri usanga ufise? Mbo nimba aba hari kubyukuri sheri wanje abaza akazi kanje sibyo nimba twokundana n'uwo mukobwa aba ankunda azi neza yuko akazi kanje araka filime. Rero nimba uwo mukobwa yo nkunda canke uwo mugore wanje yoba adakunda akazi kanje kubyukuri uwo mukobwa sinomwihanganira kubera ko nyene rumva akayo mafilime yanje niho hava ubugari niho hava ubiharage urumva nje bituma namwe mumpamagara mukankoresha ibiganiro urumva nyene uwo mukobwa mu gihe yoba atishimiye akazi kanje kubyukuri ndakeka neza ko tutokuhuriza kwico kintu
ego okay atari banga urafise umusheri nta ufise kwera ivyo bintu ntavyo bigazo unyishura waciye pembe nuri urasigurira ariko ico nakubajije ntigeze ukinyishura byo nyene ni secret bivuge kwera nawe nyene guys nyambura umusheri wa Remy aho nigenda ariko arakwihakana imbere ya kamera soce tu wandika muri commentaire bivuge ndakubaze ALIDA okay ndakubaze kantu gatoya ariko ndaba vraiment kandi umutipe nkaje ubona ko no bambuze kweri no bambuze kweri umwana ashobora kuba yo bivuze ngo rero ya ni sawa ivyo rero nizo twari dukeneye kubivugira ngaho imbere ya kamera kwera abantu nkamwe okay barahendana gatusanga ngo je ndumuri genti ngo nta mukobwa rero kwivuga imbere ya kamera aho ni bo nta muhungu wambaye ngana nkanje neka ndafise imyaka yo gukunda ndafise imyaka yo kuba no kubaka ndafise imyaka yo kuba no ba ibintu nk'ivyo nyene ya okay aho ni bo Remy hama Remy nuva twonagize ikiganiro Ebana mwakoze cyane kuntumira mwakoze cyane kuntumira kuri TV yanyu bakunzi bacu mwakoze cyane kudukurikirana kuva ku ntango gushika ku kanyuma mubandanye mwandike muri commentaire ingene ikiganiro mwakibonye mwandike muri commentaire uko mudukunda byose hama tuzobona ama commentaire yanyu hama nyibuke kugira subscribe kuri bamuvuze ngo TV yanyu twagute PITV mugiye subscribe na sabone hama ibintu bibandanye kugenda neza muteze imbere impano ndundi muteze imbere abarundi bwacu ego abari mu diaspora ebana ndabakunda cyane okay Remy nanje ndabashimire karibu kuri televiziyo yanyu turabakunda nundi munsi tuzobatuma ko muze mutubangukire nkuno munsi ebana nzobitawa kabisa ariko rero nubwo ndabashimiye sinzi yuko avuga ati je ALIDA hari akantu nashaka gushikiriza ariko ako kantu ni yakambajije ndakubaze ALIDA ndakubaza akabazo nanje reka ndamubaza bakunzi bacu reka munkunde ndamubaza akabazo ALIDA je ndajenga ndakubaze ndi naumva reka ndakubaze nakabazo kamwe gusa kamara nka umunota umwe nakibaze okay ALIDA urafise umukunzi guys mwanyu sinashaka ALIDA urafise umukunzi turi mu kiganiro oya nawe nagiye rambagije ALIDA urafise umukunzi ego ndamufise uramufise okay ndakubaza kandi kabazo iyo ugiye muri douche canke iyo uri kuriraba mu kiyo ni cyahe kintu wigayako ni cyahe kintu wishimako okay icambere nambere ico nishima ko ndishima ko nandi umukobwa oya navuze kuba umukobwa aho utegeza kubyishimira kuba umukobwa utegeza kubyishimira ariko navuze ngo iyo wiravye mu maso mu kiyo kuko ikiyo kirakwerekana iyo wiravye rero mu kiyo umva ikiyo kirakwerekana uriraba urumva iyo wiravye mu kiyo ni cyahe kintu wigayako ni cyahe kintu wishima ko uvuga ati vraiment wow cyangwa aka kantu nyene karambere ni cyahe kintu wigayako ni cyahe kintu wishimako okay ikintu novuga no kwishima ko mwese naco mubona nico kituma rero no kurada kivuga so wabona kiranyegeje ukibona gute kandi kinyegeje okay genda hama ikintu naco nigaya keshi ntiko ndagenda mu barabara barakunda kumbwira ngo nambaye isheneti mwizosi donc ubu budiri bw'ubuhiro nico kintu ndaciga yako umva imiro yagiye mwizosi uko duhiro nico kintu biga yako bakunzi bacu ngo yiga yako kuko afise ngo imihiro mwizosi umukobwa ariko rero kugira imihiro mwizosi ntabwo je nkagenda bikunda sawa nta kindi kintu biga yako oya nta kindi vrai okay umunota waheze merci bakunzi bacu reka tubashimire ingene mwadukurikiranije turabakunda mwarahezagiwe muri abantu bacu muri ababosi bacu nongera ndababwira uwo twari kumwe ko ari Remy Nice ni acteur muri filme muradidizo yakinye ni nyinshi cyane akunda gukina filme z'inkundo kwera yanatubwiye yuko urukundo rwaramuvunye hanyuma ndanabibutsa neza ko ngomba kuba umuhungu ngomba kuba mu bahungu batatu bazoba bazi gukina urukundo neza mu gihugu cy'u Burundi shaka kuba muri batatu yego sawa bavyumvise
umusheri wawe niwanza cha twandikira muri commentaire ati ugo rukunda akina muri filime nanje ndarubona nanje ararunyereka kwera mushora gukina ibintu hariya ariko ntimuvyereka ku bakunzi banyu izo rero nizo dukeneye sheri wa Remy kari muri PITV commentaire yawe turayishaka kandi vraiment turayikeneye cyane reka nongere ndabashimire kandi mubandaye mudukurikirana turabakunda mwarahezagiwe Remy dusezera abakunzi ariko aratumviritsa bye ciao bye.